Muri benshi muri kumwe na televiziyo Isanganiro mwahisemo neza tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Isaba ko abaturiye igice cy'itongo ahitwa Kwitaba muri komine n'intara ya Bururi bofatwa bagahanwa hisunzwe amategeko n'imiryango y'abafubwe muri iryo tongo ryadutsemwo umuriro kuwa gatandatu heze. Felix Niyongabo umusitanteri wa komine Bururi avuga ko uwariko aturirira amakara hafi y'iryo tongo ariko ararondegwa. Ishure ryisumbuye rya Rumonge Lycée Rumonge rigiye gutangura umwaka w'ishure atamazi meza rifise, amaganya akomeye ku burongozi bwaryo bwibaza uko bugiye kuzohangana n'ikibazo c'isuku. Ariko muri Regideso ishiramwe rijejwe gukwiragiza amazi meza barahumuriza. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Politike twanzika amakuru yacu. Mugambwe Sahwanya Frodebu ngo ugiye kwitwarira abantu uvuga ko bariko barajuragiza ibikorwa vyawo. Honorable Sylvestre Bikorindagara avugira Sahwanya Frodebu amenyesha ko uretse ingoro z'uwo mugambwe zimaze kononwa mu ntara ya Bubanza, amadarapo ashika kuri 15 yibwe mu mezi atatu aheze. Ahamagarira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bujejwe imigambwe guhagurukira ico kibazo. Amadarapo bamaze kutwiba muri aya mezi atatane ashika 15 n'ibiti vyavyo bishika 8 ibubanza ho nakamara maza muri mitakataka baragiye baronona barasibanganya amabara y'umugambwe ku ngoro yo kumitakataka, hanyuma inzira guhemuka zije gusubiramwo gusiga barasubira baragaruka kuvyonona. Ivyo bintu twaravyiyamirije. Rumonge naho nyene ingoro yarononywe, amadarapo aribwa. Aha muri Bubanza ejo bundi rero kuwa mbere buca ari kuwa kabiri bagiye basambura inzu neza barakura kwa amatafari. Ingoro yari kuba yinjiwe kuwa gatandatu w'indwi heze. Umusitanteri wa Mpanda yabujije inzira guhemuka ico gikorwa yitwaje ngo hari igikorwa ca rusansuma ngo kidaheze nta bikorwa by'umugambwe bizoba. Twebwe tukibaza iyo nifatiro kweri isoko ntirema rusansuma ikabandanya, amamangazini ntiyuguru, abaja gusenga ntibaja gusenga. Bega kugura ingoro y'umugambwe ko ari isaha imwe bibaye vyinshi, ivyo vyobuze ibikorwa vya rusansuma. N'uruhamo batanguye kugira Sahwanya Frodebu. Co tugiye kugira twogiye mu butungane kandi tuzojayo nk'uwo twamenye wewe tuzomwitwarira. Ariko ahanini kandi tumaze gutera kamo kenshi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati nibwo bujejwe imigambi. Bovuga rimwe vyose vyoca bihagarara. Sentare aho tuzoronkera kanya tuzoyitura hano bakora akazi kabo. Mu gisata ca politike nyene tubandanya amakuru yacu. Indongozi zose mu bisata bitandukanye bigize igihugu zihamagarirwa kuba akarorero mu gutsimbataza amahoro, cyane mu gushira imbere ikiyago mu bihe byo gutatura amatati bidaciye mu ngimba. Akamo kishira hamwe mpuzamadini mu Burundi CICB mu mpfunyapfunyo mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro usanzwe uhimbazwa kwa 21 Nyakanga uko umwaka utashe. Musenyeri Yohakimu Ntahondereye arongoye iryo shirahamwe CICB imbere y'amategeko, akaba mbere n'umwungere wa Diocese Katolika y'Imuyinga, ashima ko muri rusangi Uburundi burangwamwo amahoro. Amahoro burya ashingira ku mutekano.
atamutekano uriho abantu ntibashobora kubaka no kuremesha amahoro, birumvikana. Rero muri iki gihe turashima yuko mu Burundi hariho umutekano. Egome nta vyera ngo de ntihabura tuza turacamwo, mugabo muri rusangi turabona yuko hariho umutekano. Igikorwa cyo kubaka amahoro ivyo vyo nuguhoza ko nta ugikora rimwe rizima ngo ace yibwira mu twatsi aryama agira ngo amahoro arahari. Yama akeneye kubungabungwa kandi agakenera na ntaryo kurondegwa no gukomezwa. Dusavye rero buri murundi wese ahari ashire kumuzirikanyi yuko ariwe mushinge w'amahoro ahageze hose, ayararire yongera yacungera ijoro n'umutagwa, maze twese dusangira akanyamuneza ko kuyakamisha ituze n'iterambere. Turateye akama abarongozi aho bakorera hose, baba abarongozi b'amadini, abo mu ntwaro, ab'imigambwe, ab'amashirahamwe y'abigenga n'abandi, ngo bafate iya mbere mu gutanga akarorero mu nyifato no mu ngiro mu kibano, mu gushyira imbere ikiyago no gufashanya, ashyira imbere nk'inzira nyayo yo gutorera inyishu amatati no gutsimbataza ikibano cyiza. Niho umuco w'amahoro utazoba ukiri mu majambo gusa, ariko ugaragare no mu bikorwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubukene bw'amazi meza buhanze Lycée Rumonge haraheze amezi arenga ndwi ntiburatorerwa umuti, buca umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira 2025 utangura. Mu buyobozi bw'iryo shure bavuga ko batabona uko bazohangana n'ibibazo by'isuku, bagasaba ishiramwe Regideso rijejwe gukwiragiza amazi meza kugira ico rikoze kugira amazi nako atararenga inkombe. Umuyobozi mukuru w'ishiramwe Regideso ari rijejwe gutanga amazi meza ashikiriza ko ico kibazo kizotoregwa inyishu mu mugambi wagutse wo guha amazi meza ibisagara vya Rumonge na Nyanzarake, akemeza mbere ko ibikorwa biza vyaramaze gutangura. Mbega suko Jean Pierre Misago. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu igice cyo mu buraro bw'abanyeshure ba Lycée Rumonge nico cyariko gikorerwa mu isuku, abakozi bakubura ibishoboka babiturira mu ntumbero yo kwitegurira kwakira abanyeshure. Ariko iyo shure rimwe rudende rya leta rifise uburaro mu ntara ya Rumonge ryugariwe n'ubukene bw'amazi meza kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka turimwo. Uruzi Damaruciye umuringoti wayazana mu gice c'igisagara ca Rumonge iryo shure ritumbereyemwo. Mu mezi yakurikiye hatanguye ivyo gukuranya amakartier mu kuyaha amazi meza aho yari asanzwe ashika, ugasanga iryo shure riramaze iminsi 2 n'irenga batabonye nima ry'amazi mu mabombo. Marius Habarugira, umuyobozi ajejwe ivyigwa muri iryo shure, abona ko gutakaza umwanya wo kwiga ku banyeshure bagiye kuvoma amazi meza hanze y'ishure hamwe n'ingorane zo gukurikirana indero y'abo banyeshure basohotse ibigo bavuga ko bagiye kurondera amazi bigiye kubandanya. Hakiri ubwo bukene bw'amazi meza hiyongereye ko ingorane yo gushobora guhangana n'indwara y'ibihara bikomoka ku nkende. Wajejwe ivyigwa asaba ko iyo ngorane yoja yatorerwa umuti. Birafise ingaruka mbi zikomeye cyane mu buryo bwinshi wanashima. Mu buryo bw'amagara murabona ko hariho n'ikiza c'ibihara vy'inkende, kandi bikadusaba yuko tuza gukora isuku dukoresheje amazi meza na cyane cyane mu kwirinda ico kiza.
iyo ni ingorane ikomeye cyane bivanye n'amagara y'abantu. Ikigira kabiri kuko nk'ubu mu kigo tudafise amazi abana ntibashobora kwiga neza, murazi ko baca baza kurondera amazi inyuma mu mihana kwitanganika, mukamuzi ko n'amazi yatanganika mu bisanzwe abacafuye. Urumva yuko n'ibyo bica bigira ingaruka mbi ku bumenyi bw'abana no kugira ngo dukurikirane abana ntibaze mu bitajanye n'ivyo babarungitsemo canke ivyo leta yabarungitsemo gukora. Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso amenyesha ko ico kibazo kizova mu nzira mu mugambi wagutse wo guhereza amazi meza ibisagara vya Rumonge na Nyanzarake, umugambi avuga ko ibikorwa vyatanguye ku mfashanyo y'imiliyoni 46 z'amafaranga y'abanyaburaya. Nahadatanga isango kanuni, uwo muyobozi mukuru wa Regideso ahumuriza abanyeshure bazoba mu buraro bwa Lycée Rumonge ko batazomara umwaka w'ishure buca utangura batonda guhiga amazi meza iyo bayumvise mu mwanya wo kwiga. Jean Pierre Misago urakenuye. Tuvaho mu Rumonge tugaruke mu gisagara ca Bujumbura tuvuge bijanye n'amagara y'abantu. Gushiraho umuti wica imigera mu bibanza vyakira ingenzi ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye biri mu ngingo zafashwe kugira ngo abaca muri ico kibanza bashobore kwikingira indwara y'akaranda k'ibihere bituruka ku nkende imaze iminsi ivugwa muri kino gihe. Umuyobozi mukuru ajejwe igisata c'indege yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Joel Nkurabagaya avuga kandi ko hasanzwe hari n'imodoka yagenewe gutwara abarwaye kugira ngo habonetse uwufise ibimenyetso anyarukanwe kwa muganga. Ibyo bagiye baraduhanura gukora natwe ntitwasigaye inyuma, na cyane cyane ku bijyanye n'isuku, aho duhimiriza duhereye ku bakozi kwamana ntaryo bakaraba birindagura mu kanya, mu gufatana mu minwe, mu guhoberana, murazi ko biri mu migenzo y'ikirundi, mbere na twa dukoresho bakaraba turi mu desinfectant mu rurimi rw'igifaransa, turya natwo nyene mu mabiro atandukanye mu bice bitandukanye twaradusizeho, kandi dukeburira abantu igihe cyose kwama badukoresha kugira ngo by'ukuri icyo kiza tukigwanirize hamwe. Tugira imana ngaha mu bakozi bacu bo kuri aeroport ntawe birashikira ngo agwara icyo kiza, ariko nkuko mubizi twebwe turafise na ambulance ngaha ya aeroport, kuvuga igihe cyose hoboneka ufise symptome cyangwa ibimenyetso bijanye n'iyo ngwara twoca twihutira kumujana kwa muganga bakaturabira ivyari byo. Mugabo tugira imana ivyo ntibiribonekeza. Kandi mu by'ukuri igihe cyose hashitse ingenzi, iyo indege ishitse bama bari hari abinjirira hanyuma bagakora ikorwa bajejwe. Amakuru yacu tuyarangirize mu ntara ya Bururi, aho imiryango y'abafubwe mwitongo riri ahitwa Kwitaba muri komine Bururi isaba abaturiye igice c'iryo tongo ririmwo imva kuwa gatandatu w'indwi iheze bofatwa bagahanwa hisunzwe amategeko mu ntumbero yo kubahiriza mwene ivyo bibanza. Felix Niyongabo musitanteri wa komine Bururi eka mbere akaba yari no mubafashije kuzimya uwo muriro, avuga ko uwo muriro woba wadutse ku muntu yari katurira amakara. Uwo nawe rero ngo bakaba bariko baramurondera kuko yaciye ahunga. Ni nkuru tubaza Zeno Nzambimana. Aho hayi mwitongo ry'abapfuye riri Kwitaba muri komine ya Bururi neza na neza n'igice caryo kiri hepfo yahurira amabarabara y'igihugu nimero 16 Bururi Mahwa hamwe na nimero 17 Bururi Makamba. Ivyahiriye bikaboneka ko ari imikaratusi, ivyatsi n'imisaraba yo kumva yari ikozwe mu tubaho, ikozwe mu vyuma nayo bikaboneka ko yababaguritse. Abanyagihugu bangaho Kwitaba bavuga ko uwo muriro wadutse mu gatondo ko kuwa gatandatu w'indwi iheze uvuye hepfo yaho aho umuntu yariko aturira amakara.
ngo abanyagihugu barashwadutse barazimya bahimirijwe n'abajejwe intwaro. Bamwe mu miryango y'abahambwe muri iryo tongo ry'abapfuye basaba ko uhaturiye yofatwa aganwa hisunzwe amategeko. Musitanteri wa komine ya Bururi yari muri abo bazimije umuriro aremeza ko umuriro wavuye aho umuntu yariko aturira amakara, ariko ngo wariko aca ayo makara ngo yaciye yiruka abonye uwo muriro wadutse. Felix Niyongabo avuga ko bakiriko baramurondera kugira ngo ahanwe hisunzwe amategeko. Abanonosoye iby'amategeko bavuga ko wagiriye icaha co konona imva canke itongo ry'abapfuye ahanishwa umunyororo kuva ku mezi 3 gushika ku mwaka umwe hamwe n'ihadabu ry'amafaranga kuva ku 10,000 gushika ku 100 vy'amarundi canke kimwe muri ivyo nk'uko biri mu ngingo y'amajana 38 y'igitabo mpanavyaha gikoreshwa mu Burundi kuva 2029 Kigarama umwaka wa 2017. Zeno Nzambimana urakenuye. Aha niho duce turangiriza amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye muri kumwe n'isanganiro.